mbega abasha ko baguma bamuha amabanga atandukanye kandi ahambaye cyane, uwo buzi ubutwari bwiwe. Reka tumanze twicare hano, tumanze hanoganze. Kaze muri kino kiganiro nitwa Alex nimubona, aho tugiye kuraba ubuzima bwaranze Mjr Evariste Ndayishimiye akaba na Sebarundi. Evariste Ndayishimiye yavutse 1968 ku mutumba Musama, zone Kabanga, komine Giheta, intara ya Gitega, ikaba n'umugwa mukuru wa politike u Burundi. N'umuhungu wa Mjr Gahungu na Kasarenate, akafise umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye, bakaba bafitaniye abana batandatu, muri bo harimo abahungu babiri n'abakobwa bane. Amashuri mato mato yayize mu Kibimba kuva 1976 gushika 1984. Akaba kandi yarize kuri Atene i Bujumbura kuva 1984 gushika 1990. Amashuri yiwe yisumbuye yarangirije kuri lycée Muramvya kuva 1990 gushika 1991, ava haronse urupapuro rw'umutsindo n'uburenganzira bwo kubandanya kaminuza, aho yaciye abandaniza amashuri yiwe muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko kuva 1991 gushika 1995. Ico gihe mbere niho haciye haba ubwicanyi muri kaminuza y'u Burundi, aho nawe nyene yahacitse ku icumu acabona kwifatikanya n'umuhari wari kuragwana ico gihe. Amashuri yiwe yarangije avuye mu ishamba, hamaze kuboneka amahoro hari mu 2012 ushira 2014, aho yabandanije ico gisata nyene c'amategeko muri kaminuza y'u Burundi, avaho aronse urupapuro rwa lisanse mu vy'amategeko. Mbega none niki kicaranze ubuzima bwiwe mu gihe yari mu kirobere? Kuva rero harigiriye muri uwo muhari wari kuragwana FDD mu ishamba, uhangana n'ubutegetsi bwari buhari, yarerekanye ubutwari, ubwira n'umwete, maze mbere baranamwizera muri ico gikorwa, gushika naho ku 2003 yararongoye umugwi w'uwo muhari wari kugarukana amahoro biciye mu biganiro yarusha. Yararongoye n'igisata ca politike mu muhari FDD, ari wo waboshikanye kuri ivyo biganiro vy'amahoro. Kuva rero aho ibiganiro vy'amahoro bibereye, Mjr Evariste Ndayishimiye yaciye aja mu gisirikare c'u Burundi, aho yaronkejwe n'amabanga atandukanye nk'uwo bita chef d'état major logistique. Mbere yarabaye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'umutekano, yongera araba chef cabinet civile wa president Petero Nkurunziza, akaba hari mu 2015. Imbere yaho kandi yarabaye umuyobozi mukuru wa Sobjeya, ahariho n'iyandi mabanga yagiye arazezwa. Mjr Evariste Ndayishimiye yarabaye kandi umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD kuva mu 2016, mbere vyanamushikanye kuba umukuru w'igihugu kuva mu 2020. Kuva rero mu 2020 atwara u Burundi, Mjr Evariste Ndayishimiye hari ibintu byinshi yagiye ararangurira abarundi, aho nteruka kumumenya cyane gose, naho yagize karavane inkebuzo azunguruka igihugu cyose. Mbere ico gihe murazi ko yagiye arashimwa mu bintu bitandukanye, aho yitwa umujama w'ugwaruka. Gutoranya kubutwari yaduhaye kizigenza mwiza cyane, Barundi umve, umve, izina ryiwe riramuranga, yitwa Ndayishimiye, n'intwari mu ntwari, n'umugabo w'abagabo adatamika ijambo. Muramwumvira
bazunguruka kugira ngo yirabire aho rwaruka ruri, aho yavunduye ibijanye n'ubutare imurehe. Kuva ico gihe atangura abarundi batangura kumenya icari cyo ubutare bivugwa mu gihugu cabo. Mu 2022 Evariste Ndayishimiye yararongoye ishirahamwe rya Afrika y'ubuseruko mu kiringo c'umwaka. Kuva mu 2023 gushika mu 2025 nyencubahiro umukuru w'igihugu Mjr Evariste Ndayishimiye yarabaye umukuru ajejwe amahoro mu karere k'ibiyaga binini harimo na Republika, ico twita Président du mécanisme régional suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la RDC et la région. Mu 2024 mu kiringo c'umwaka yaratowe kugira ngo arongore umuryango w'ibihugu bihumbikiye muri Komeza. Si ivyo gusa, mu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa kabiri aheruka kwizerwa arongora umushirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika. Uno musi rero President Ndayishimiye akaba ariwe ariko atwara ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu kiringo c'umwaka. Rero ubutwari bwiwe nibwo bwatumye basubira ku mugomwa mu mugambwe CNDD-FDD, aho mu ikoraniro kaminuza bahejeje kwemeza yuko ariwe mukandida azoserukira amatora y'umukuru w'igihugu mu 2027. None ivyo byose turashoboye gutororokanya ku buzima bwa General Mjr Evariste Ndayishimiye, hari ico byoba bikwigishije. Nimba vyakwigishije gira like, partage, canke nimba hari ikintu ushaka kongera ko kuri ibyo twatohoje uratwandikira muri commentaire kugira ngo ubisangize n'abandi. Ni kugira ngo ubuzima bw'umuntu yaciyemo bushobore kudufasha natwe ukubwisunga kugira natwe tuzotera imbere. Naho ubutaha nimba vyabaryoheye ntimugende mutangiriye like na sabone na subscribe kuri urubuga rwanyu. Naho ubutaha.